Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka dutangurire amakuru yacu mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi. Nyuma y'imyaka 5 yose iheze President Ndayishimiye ariko ubutegetsi umugambwe CNDD-FDD anaca cane abagumya banga ba CNDD-FDD ndetse n'izindi ndongozi zikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi bagiriza Ndayishimiye ko ataco yigeze amarira abanyagihugu, ahubwo ko yatembagaje igihugu, bamwagiriza ko yamaze gupfukama abanyagihugu mu nda, ndetse ngo niyuhira gitembe. Akaroro batanga ni ikena ry'igitoro rimaze imyaka yaba 5 atanima ry'igitoro rigaragara mu Burundi. Abahinga mu vya politiki bavuga ko Ndayishimiye ivyo akora ngo vyoba ari ibiri muri systeme ya CNDD-FDD kandi ifise abayikoresha, kandi bakanavuga ko ivyo Ndayishimiye akora yabitegetswe ko kandi ngo hazagera igihe ibintu bigahinyanyurwa. Numugiye kandi habari mwiragiye rya Petero Nkurunziza bo bavuga ko ibiri mu butegetsi bw'u Burundi kuri uyu munsi wa none biteye agashavu abanyagihugu, bagavuga ko rero bashingiye kuri izo ngingo zose Ndayishimiye atazosubira kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yemirije mu mwaka wa 2027. Muri abo bashinga intahe harimo uramutswe umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi hariwe Reveriyano Ndikuriyo, ndetse n'umukuru w'inama nkenguzamateka. Uyu kandi yahoze ari no umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Gervais Ndirakobuca. Bose rero bakavuga ko Ndayishimiye barambiwe ubutegetsi bwiwe kandi ko agomba gutanga imihoho bikiri mu maguru mashasha, yavyanka agapfungwa. Nimugiye kandi Reveriyano Ndikuriyo yaramaze igihe ari mu nama nkenguzamateka, ariko ejo bundi akaba yaratanze imihoho, bikaba ari mu rwego rwo gushaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yemirije mu mwaka wa 2027. Mu minsi iheze twaratangaje ibijanye na coup d'etat yari yateguwe mu Burundi, ikaba yari yateguwe n'abajenerali na cane abari mwiragiye rya Petero Nkurunziza, havugwamo perezida, havugwamo kuri w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo, akaza Reveriyano Ndikuriyo uramutswe umugambwe CNDD-FDD, Gervais Ndirakobuca uramutswe inama nkenguzamateka, ndetse na Ponsier gaciye ubwenge kuri ubu ngubu binavugwa ko yoba yaragize uruhara mu vyabaye muri coup d'etat yagizwe mu mwaka wa 2015. Aho abajenerali rero bamaze kugabisha Ndayishimiye bamubarira ko adashobora kuzongera kwitoza mu kiringo ca kabiri, ngo niyitoza amaraso ashobora kuzameneka. Kuri ubu ngubu kandi hari amakuru duhawe n'amasoko yacu yari ibiriko biravugwa mu butegetsi bw'u Burundi cane muri CNDD-FDD, aho abagabo bijunja n'ijambo n'ijunja batangaje ko kuri ubu ngubu bamaze gutegura umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Abo nta bandi ni Gervais Ndirakobuca uramutse inama nkenguzamateka, ndetse na Reveriyano Ndikuriyo uramutswa umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Tukiri mu bijanye n'integuro y'urugamba rwa CNDD-FDD n'ubundi, reka tunyarukire kubiko biravugwa ku kimenyesha makuru ca Ejo Heza, turabira hamwe ku biriko birahavugwa. Bafise inkuru ifise umutwe ugira uti dukanure maremare turabe hariya biriko birabera muri CNDD-FDD. Bakunzi bacu turazi ko zino nkuru ziba ari zirezire, ariko kandi ushaka umuce acika ijoro. Kufise ishaka ryo kumenya igihugu uko cifashe ntarambirwe. Hari ibintu utazotahura utabanje gusubira inyuma ngo urabe aho twahereye. Reka dusubire twifashishe iyi nkuru dukesha ikimenyesha makuru ca Ejo Heza, maze tubacire agace. Akayobera abahinga, urukwavu rumaze kumwemerera kumwitura, niho rwatangura kuza ruramuha urubere cyangwa se ubumera atiriwe aracumukura, yanzaganya imirambi aja ibuha gusuma. Yatega igitunga ikivumvu, urukwavu rugakunkumuriramwo agatsembe karwo hagahunguruka urubere rwuzuye. Umugabo akirorera
akikorera agataha. Umunsi umwe umugabo yigira inama y'ukuntu yokwaka urukwavu ako gatsembe maze akaza arikunkumurira muhira iwiwe atiriwe araja kure. Niko kuza azana akabugita aca ka gatsembe k'urukwavu ajana muhira iwiwe. Ashitse muhira yarakunkumuye ka gatsembe n'amaboko arajegera ntihagira n'urutete rumwe rukoroka. Niho yatahura ko atari agatsembe kamuha urwo rubere ahubwo ari ubuhinga bw'agakwavu gakoresha biciye mu gatsembe kako. Ari mu bagenzi ba hafi ba Hussein Rajab kuva kera, ari mu basabiye abantu benshi imibonano mu bashaka kuja kuraba Hussein Rajab mu mpimba. Umunsi umwe uwo muntu abwira Hussein Rajab ko umwe mu bagenzi afise mw'iperereza w'ipeta rya Jenerali yaje kumuraba ku rugo iwe. Hussein Rajab yaciye ahinduka mu maso amwishura na nishavu ko abarundi bakunda ibyo bafyina, atumva ukuntu aguma agiranira ubugenzi n'umuntu yamwimbiye icobo. Yaramwihanikirije ko uwo Jenerali wo mw'iperereza ndetse n'uwundi yakora mu biro kwa Nkurunziza hamwe ndetse n'umutegetsi yarakomeye mu nama nkenguzamateka atosubira kubegera n'amatelefoni yabo ntaze yigere yitaba kuko ari abansi ba systeme, bivanye n'uko Nkurunziza ariwe yakoresheje mu gusuma urusaku mu begereye Hussein Rajab kugira ngo bakuremwo amakuru. Uwo Hussein Rajab arinze atangaza ko yahemutse vyarara bikwiye systeme yose kuko bari bafise barutumwako mu guhanahana amakuru. Inyuma y'imyaka ishika kuri 3 ivyo bibaye, Hussein Rajab yaramutumye ko wa muntu ico bavugana mu mpimba. Ico gihe hariho amafaranga yari akenewe mu gikorwa cihutirwa, amafaranga yagera ku miliyoni zababa 100. Uno muntu amaze gushika mu mpimba, abari aho hafi ya Romeo yaciye abigezayo kugira ngo bayage biherereye. Niho kandi Hussein Rajab yamubwira ati Jenerali naka na Jenerali naka urabazi? Wa muntu ati ego ndabazi. Amubwira ati genda kwa Jenerali naka, umwe yamuhubuza uwo mwiperereza muze muhurira kuri face en face, hari ahantu akunda kunywera akayi aguhe ibyo twavuganye. Uca ugenda kuri Kiriri bare urasangayo Jenerali naka, umwe yamubuza yakorera mu biro kwa Nkurunziza araguha akandi kantu. Hanyuma naka ariho wa mutegetsi ho mu nama nkenguzamateka nawe ejo muzobonanira muri Asiatique kwa naka, hari ico azokumpera. Uwo wa nyuma yahoze ari umutegetsi mu nama nkenguzamateka, ubu afise amabanga akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uno muntu yabaye nk'uwumvise nabi amera nk'umusubizamwo Hussein Rajab ati muvuze nka naka na naka na naka. Yamuravye mu maso gusa ntiyamwishuye, wa muntu ntiyasubira kumuvuga. Niho yamubwira ko ubutumwa bwari ubwo agende kugira yakire bamwe yari yarataramuye. Uwo muntu yagiye ameze nk'uwahungabanye mu mutwe kuko ntiyatahuye ingene bamwe Mutama yamubuza kuvugana nabo yabagirije ko bahemutse ari bo amutumye ko. Uko ari 3 yarabonanye nabo baramuha ibyo yamutumye, nta byinshi bavuganye birenze kuramukanya ndetse no kubazanya amakuru y'imyaka. Erega amafaranga yarakenewe abarakwiye hararengaho makeyi ayandi make. Ayo makeyi niyo Hussein Rajab yaciye amuha aja gukoresha mu rugo iwiwe bivanye n'ibikorwa yari amaze iminsi amutuma mu gihugu hagati. Evariste Ndayishimiye yamaze kuza ku butegetsi, wa muntu yarabonanye n'umwe mu bari muri ba bajenerali babiri kuko uwo wundi yarungitswe gukorera mu buserukizi bw'u Burundi mu bihugu vya kure.
bararamukanyije nk'abantu baherukana kera. Generali abwira uno muntu ko yoza aramuyagisha kuko ibintu bimeze neza, ndetse bongere guhana inomero za telefone, kuko uno muntu asanzwe ari umuntu akunda cyane iby'inkino, akaba yarigeze kuba n'umumenyereza wa mutegetsi yahoze mu nama mpuzamategeko, ubu ari mu mugambwe. Barahuriye ku kibuga kimwe cy'umupira w'amaguru kiri mu gisagara ca Bujumbura, aho umugwi w'umupira w'amaguru wo mu Burundi wahura n'uwundi mugwi uvuye hanze. Nawe baramukanyije neza cyane nk'abigeze kuba bagenzi kandi bazinanye muri byinshi. Wewe aca amuha n'akabahasha kari karemereye buke buke, amubwira ko nihagira ico akenera yoza aramubwira kuko arico umugenzi amara. Haheze iminsi umuntu yaragize akabazo mu muryango, vyasaba ko akoresha uburyo butari buke, yibutse kwa kuntu Romeo cyangwa se Hussein Rajabu yaciye kuri abo bantu amafaranga yari akeneye akaboneka, nawe yigiriye inama yo kubikora nk'uko nyene umwe wese muri abo bategetsi babiri aramwiganira ikibazo afise. Yarahawe umubonano haheze iminsi, yarahawe umuhango haheze iminsi, yarakiriye telefone y'umugenzi basanganywe muri systeme, amubaza ati ubukene bwagukonyeje kugera aho uja gusaba ubufasha abasi ba systeme, niko bambwiye ngo ndakubaze. Nawe aca amwishura ati kwari ukuramukanya gusa, nta bindi twavuganye kandi urantangira bwakeye hiyo. Uno muntu yavuye aronka amakuru ko inyuma yaho abwiriye ikibazo ciwe abo bategetsi nabo baciye barungikira ubutumwa Hussein Rajabu, bamubwira ko abahungu biwe ubukene ubarembeshe, bamubaza ko hari ico bofasha uno muntu. Nawe yabishuye ko batohirahira ngo hagire ico bamuha, kuko n'abandi bahava babigira ingeso bagatangura gusabiriza, kandi ari byo bituma umugabo atakaza ubugabo bwiwe. Uwo muntu yaciye atahura ko bwa bundi atari abo bategetsi bibagiye ko basangiye urugamba kuva CNDD-FDD ikiri umuhari, ahubwo baragabuwe mu migwi bashirwaho n'uburimbi ntarengwa. Ntawo hakurya aha ukuboko uwo hakuno batabiherewe uruhusha kumvo zikigoye gutahura. Muri systeme bakubwiye ko naka ari umwasi, umufata nk'umwasi, bukeye ukabwirwa ko ubu ari umukunzi, muca mugwana mu nda. Ako niko kayobera abahinga kabarizwa muri systeme. Si agatsembe gatanga urubere, ahubwo urukwavu nirwo rukoresha ubuhinga bwarwo rwazungagiza agatsembe, ukabona urubere ruraseseka. Wihenze ukihereranya agatsembe wibwira ko hari ico uronka, urukwavu mutabivuganye utahana amoya mu ntoke. Abatabonye iyo byabereye ntibashobora no kubona aho bigeze n'aho bakanura maremare. Iyo ikaba ari inkuru twakura ku kimenyesha amakuru ca Ejo Heza mu biganiro bariko baradushikiriza bijanye n'intwaro ya CNDD-FDD ndetse n'aho bishitse uyu munsi. Naho igikorane catunganijwe n'umuryango wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kirabandanya ku munsi ugira kabiri w'amasengesho yo gukengurukira Imana ku vyiza yagabiye abarundi ndetse n'Uburundi. Mu gitondo co kuri uyu wa 30 Kigarama uyu mwaka, nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye inyigisho indongozi zitandukanye z'igihugu kugira ngo bayage ku ruhara rw'indongozi kugira ngo igihugu gitere imbere.
yabamenyesheje ko kugira ngo igihugu gitere imbere ari uruhara rw'indongozi kuko ariyo yerekana ahari ubutunzi ikongera kandi ikerekana ingene ubwo butunzi bwoshikwako bukongera kandi bugasabikiranirizwa na bose. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yeretse indongozi ubutunzi igihugu c'u Burundi gifise kugira izo ndongozi zigume zibungabunga ubwo butunzi. Yongeye kandi yibutsa ko ngo boguma bashima Imana, yabasabye kwama bitwararika ubutunzi bw'igihugu ndetse no gutunganiriza bose kuko ariho Imana yoguma ihezagira igihugu. Yanaboneyeho kandi kumenyesha ko urwego rw'ubutungane ruriko rutunganywa gushasha kugira ngo rube urwego rutunganiriza bose, ivyo bikazotuma abenegihugu bagira ivyizigiro vy'akazoza. Ivyo kandi akaba yabishikirije ubwo yari muri iyi nama ubwo bari muri iri huriro cyangwa se muri uku gusenga, akaba ariho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije izo ndongozi. Ni mu gihe kandi Burundi bumaze iminsi buhanzwe n'ibibazo bitandukanye nk'ikena ry'igitoro, amahera mvamakungu yarabuze murabizi, kuri uku kwiyunguruza mu Burundi vyamaze kuba umunsi w'ibuye. Sibyo byonyine, inzara idahera nayo irahavugwa, abanyagihugu baragandagurwa mu mihingo itandukanye, ariko ibyo byose abajejwe umutekano ataco babikorako. Bikaboneka ko rero abanyagihugu Burundi bashavuye, bakaba rero bariko barasenga Imana nibura ngo ibafashe bazotangure uyu mwaka mushasha kandi uzobabera umwaka w'umuhire, bazoronkemwo ivyiza byose. Rero mashimire makuru yacu twari dufise akanya, turaza gusubira n'ubundi mu makuru araza kuba agezweko.